Amazina yanje nitwa Gakaradyonge. Navutse mu 1998. Navukiye mu muryango Kenya. Nakuze mfise indoro zo guteza imbere umuryango wanje n'igihugu canyibarutse. Ariko nabiziga, siko nabisanze. Ko nagiye guhura n'ibibazo bikomeye. Maze urugamba ntari niteze. Byose byatanguye aho umuvyeyi wanje yaragwaye. Maze ndamujana kwa muganga ngo baganga bamwiteho. Ariko nyuma aje kwitaba Imana bitewe nuko abaganga basamaye ntibamwitaho bihagije. Ko bamwe baguma batera inkuru, abandi baguma basamara, batera blague n'abagenzi babo, abandi baguma bacatinga kuri telefone. Biza gukuraho umuvyeyi wanje arapfa. Nasohotse muri ivyo bitaro mvuga ati ngiye kwiga ubuganga, nzoba umudokiteri kugira bikunde nzoze nitaho abantu ntasamaye, ataco nitayeho, ndaba ko norokora ubuzima bw'abantu uko bikwiriye. Ariko urugamba rwaje kuba urugamba. Naje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko icyaje kuntangaza kikanyohera nuko ejo ariho hatanga igisubizo ku muntu. Ejo niho hagaragaza umuntu wariwe. Nyakuba, mwari mwaje kudepoza kwiyihe dosiye? Ophthalmology. Okay, kandi abarabire. Okay. Niho Jean Paul. Oya? Cyo ni Gakaradyonge. Désolé vraiment. En fait, twari dufise ikibanza kimwe twarondera umukozi umwe. Umuntu rero twahaye, umuntu yitwa Jean Paul, ndabona atari mwebwe. Vraiment, je suis navrée. Kandi ndazi ko ari ugakeneye. Mugama rezima bari bakeneye umukozi umwe. Nubwo udashikiriwe, ntube décourage. Peut-être ikindi gihe ko namwe muzoshikirwa. Vraiment ntaco ushoboye kubamarira kuko iyo poste baza barayitanze. Je m'excuse, ariko courage, ikindi gihe muzoronka. Sawa. Musi mwiza.
muganga muganga namahera karibu cyane akazi kagenda neza ni sawa kweli turashima ni sawa karibu none turahe agatebe karibu oya urazi hari icyo nshaka kukubaza yego mwambaza nta ngorane urya muganga mbonye ariko aritaho umwana w'umukobwa yoba ari umwe mwaha akazi oya bose ujya yari yadepoje cagi marezima twahaye ubundi muganga ntiyashikiwe Rose Desore mugabo songa ntiyashikiwe okay wo ntiza dokima ziwe ico ndaba Anesta laisse-moi vérifier ya ndayitoye ego nta kibazo dose yiwe niyo okay merci beaucoup ego none mama Shubahiro boyintiza nkayitwara muri biro yanje nkaraba sans problème avec plaisir nashapika sawa sawa akazi kagenda sese ntumbarire ko utagiye ku ishuri. Mama sinagiye gusa mama nabwiye abanyeshuri twigana abandungikira amanota baze kumfotorera. Si wajari mwananje
ngoma ndagusaba iki kintu kandi ndakwinginze ntuze wongere n'umunsi wa rimwe gusiba ku ishuri. Urabizi wewe uriko wiga ubuganga, nk'ubu ivyo bize uyu munsi nta na kimwe umenya, nubwo bazoba bagufotorera ayo manote nta na kimwe uja gutahura. Ivyo nibimushika mu kazi ukaja kuvura umuntu aho kumukiza ukamwica, kuko baba biza atari huri. Ikindi naco womenye, umenye ko mukuru wawe hariya ku bitaro akazi kamurembeje ariko agakora ari umwe. Utegerezwa kwiga ushize kumwete kugira ngo uheze amashuri, hanyuma nawe uje kumusahiriza. Ivyo bintu ntibize bisubire n'umunsi wa rimwe ngo ndakubone wasevye ku ishuri. Ega mama nawe numva nameze neza, gusa ndagusaba imbabazi sinzobyongera. Ni ukwiga kandi ushize kumwete kugira ngo uje kumusahiriza nawe hajya ariko arakora. Mama ndagusezeranije n'ibizongera. Okay, genda rero utegura icayi, sije nakubwiye ngo uvyuke. Mama simeze neza. Sisi, ntunkoragoshore mu bwonko, haguruka uje gutegura icayi, uce ubwira n'umukozi akora umurete. Désolé vraiment. En fait, twari dufise ikibanza kimwe twarondera umukozi umwe. Umuntu rero twahaye, umuntu yitwa Jean Paul, ndabona atari mwebwe. Vraiment, je suis navrée. Kandi ndazi ko ari ugakeneye. Mugama rezima bari bakeneye umukozi umwe. Nubwo udashikiriwe, ntube décourage. Peut-être ikindi gihe ko namwe muzoshikirwa. Vraiment ntaco nshoboye kubamarira kuko iyo poste baza barayitanze. Je m'excuse ariko courage ikindi gihe muzoronka. Sawa. Gakara. Gakara. Oui. Habaye iki kumengo meze neza? Mandesi. Burya kwiga nta kamaro bifise. Umwanya umuntu ata ariko ariga ntiwipfa gusa. Niko ndabibona umuntu aba akwiye gufata umwanya akawukoramo ibindi bizomugirira akamaro ejo canke hirya y'ejo, akareka gutakaza umwanya ariko ariga amashuri. Gakara, ntuzisubire n'umunsi n'umwe kwiyumvira ibintu nk'ivyo
kuko nta muntu n'umwe yize yigera amaramara uko vyogenda kose. Mandezi, jewe rero ndikunda amaramara kandi narize. Umviriza Gakara, ndagusubiriremwe. Nta muntu n'umwe yize yigera amaramara. Umbara gute ngo bizokunda? Ubu aho nari nizeye akazi ibice 80 kwijana. Bambere ngo bagahaye uwundi. Mandezi, urakeka muri iki gisagara ngiye kuba uwandi, ngiye kubaho gute? Wewe rero reka kwihebura, uracari muto. Amashuri wize azokugirira akamaro, ndazi bizoshoboka. Hari ikintu ngomba ndagusabe, gikunda ni sawa, kitanakunda ni sawa, ntaco ndabiheza. Maso ndira gatoya. Niko umukobwa mwiza nkawe ashobora guhangayika kugeza umungano uko kose. Tekana hamubwira icyo ushaka cyose. Cyasubira porto. Birihuta cane. Hari umwana aje muri agence aremvye cane. Bisaba ko bamwakira. Rero please uvyemere. Gende ndamuvure hama nza twicare. Canke utanabikunze anakiba ndabiheba.